Bimwe mu vyaranguwe n'ishirahamwe gishinze gutsimbataza amahoro n'iterambere rusangi mu gihugu c'u Burundi APADECO mu mpfunyapfunyo mu kiringo c'imyaka 5 iheze rikora harimo gutorokanya no gutanga amaraso, gutanga inyigisho, gushigikira abantu bafise amikoro make mu kubaha ibitungwa n'ibindi. Byashikijwe na Fabio Bimenyimana aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe APADECO kuno gatanu igenekerezo rya 28 Nzero umwaka wa 2022 mu gihe bariko bahimbaza imyaka 5 iryo shirahamwe rimaze ribayeho harimo no kwipfurizanya umwaka mushasha abagize iryo shirahamwe. Kakaba kabaye n'akaryo ko gusozera ibikorwa bitandukanye byakozwe muri iyi ndwi. Kuri uno musi w'itariki 28 z'ukwezi kwa mbere 2022 turamutse duhimbaza imyaka 5 harimo no kwipfurizanya umwaka mushasha kubagize ishirahamwe APADECO. Cya gatatu harimo no gusozera ibikorwa twatanguye kuva ku itariki 24 gushika uno musi aho turamutse muze bikorwa harimo gukurikirana ibikorwa bitandukanye. Muri rusangi tuhereye aho twatanguriye ishirahamwe APADECO twavuga yuko ryashoboye gukora ibitari bike haba mu bisata by'amagara y'abantu, hari inyigisho zagiye zitangwa, hariho amaraso yagiye yegeranywa bivuye ku banyeshamwe b'ishirahamwe APADECO, hariho ibikorwa bitandukanye twagiye dushigikiramo ha mu vy'igihugu aho igihugu kiko kirakorera aho biba bikenewe ahanahariye. Muri rusangi aho ni mu vyerekeye vy'amagara y'abantu, mu vyerekeye vy'iterambere hariho abatandukanye twashoboye gushigikira, hariho abakenyezi b'amikoro make mu ntara za Gitega, Ngozi, Kayanza hamwe na Bujumbura, muri Bujumbura meri. Abo twashoboye kuronsa ibitungwa bito, ingurube, impene, hakaba bashoboye kuronswa amafaranga umutahe wo gushaka kwitunganiza ivyabo. Ivyo vyose bigatuma amikoro n'uburyo abantu babayeho bishobora guhinduka. Mu bijanye n'igisata c'uburimyi gisanzwe gitunze abantu benshi, Fabio Bimenyimana agasaba abantu bamwe kuvavanura n'ingeso yo kuja ku marigara bakijukira gukorera mu makoperative. Abarundi batari bake naho hariho ubwigoro leta imaze gukora mu guhimiriza, hariho ugwaruka abantu batandukanye bagifise ingeso yo kuvyukira ku bubare hirya no hino, bigatuma umwimbu udashobora koroha kuduza mu gihe aho ariko barakorera. Duhimiriza rero leta y'u Burundi co kimwe na twebwe bariko baterera mu vyerekeye ivy'iterambere mu gihugu c'u Burundi gushigikira vy'ukuri ibijanye no gukorera hamwe mu makoperative, mu mashirahamwe, kugira ngo umwimbu vy'ukuri bashoboye kugwiza, hanyuma abafise imitahe nabo bashiremwo industrie no vuga amahinguriro kugira ngo imyimbu yashoboye guhingurwa ishoboye kugira iki, bishoboye kuronka ahishogwa, aho ko usanga ibintu vyimbuwe ari vyinshi uco usanga bagiye kuvuga ngo vyabaye ingorane nko mu kahise. Dusaba yuko abafise imitahe bashiramwe inguvu kugira ngo amahinguriro atandukanye aboneka yo guhingura ibirimo. Ariko rero ngo amashirahamwe nka yose ahanzwe n'ikibazo c'uburyo kuko ngo inguvu z'amashirahamwe ari nke. Agasaba abashobora gushigikira amashirahamwe kuba bahagufi.